Bien, c'est l'arrivée. Ils sont là. C'est notre arrivée. C'est notre arrivée à Lunyasenge. Kano kareresi dutanguranye canke ino video canke short video dutanguranye ni General autoproclamé Jérôme Mayani. Jérôme Mayani na delegation yiwe yose canke abo bari kumwe bose n'abawazarendo bahurikiye mu ihuriro rya VDP aho bariko baragenda bagaragaza canke bagira patrouille bagaragaza ko uturere twinshi nkuko bigenda barashikirizwa n'abasanzwe bari kuri ubwo butaka canke abitwa les informateurs local bagaragaza ko imbwebwe za Sarambwe RDF bamaze kuva Runyasenge. Rero kugira bishigwe mu ngiro canke bigaragarizwe abakongomani muri rusangi, General autoproclamé Jérôme Mayani yaciye ahashika ni muri territoire ya Rubero, ni localité ya Runyasenge, aha ni muri Kivu ya ruguru. Turaza kuva muri Kivu ya ruguru tuje muri Kivu y'epfo ahitwa Ruiro, aho RDF AFC M23 twigwaneho Redi Tabara bateye amakambi n'ibirindiro bigenda bitandukanye vya FRDC na Wazarendo. Aha ni muri gwa rukurikirane rw'amakuru twagiye turabaha tubamenyesha ko u Rwanda rako rwagenda rwarunda ibigwanisho rutura canke ruriko ruripanga kugira rutere ibitero. Iyi rero nuno mwanya tuvugana amasasu canke intambara intureka ziracahari nkuko bigenda biragaragara mu tureresi. Murabona abanyeshuri kungene bataye ivyigwa bicara barinya umwe wose yinyegeza ahashobora, hari unyegeza munsi y'ikibaho, munsi y'intebe, abigisha bose nuko nta mukuru nta mutoyi. Turaza kuronka kanya ko kubashishirizamo ireresi mwumve amaganya n'amaborogo y'ibiriko birabera kuri iyo mirongo y'urugamba. Aha rero ni muri territoire ya Kabare, ni Ruiro hafi ya Katana, aho imigwano nubu itaroroha cane. Turaza kugenda Mwenga Shabunda ahitwa Mugusha, aho hari umukoroneri w'umuzarendo yari yarishingiye nka leta yiwe, yari yashizeho amabariyeri, yari yashizeho amakori, yari yakoze ivyo ashobora vyose kugira abene gihugu ashobore kubasaba amafaranga yiyegeraniriza mu mifuko yiwe. Uko niko vyifashe. Hanyuma muri Ituri ni muri ya ntara dukunze kubabwira benshi bakunda kugutangara biyumvira ngo ni hashasha tuzanye. No, ni muri Kongo nyene muri Asirazuba bwa Kongo, aho ADF ni ca kiroberi nababwira cegamiye Uganda, aho bamaze iminsi ngo bari mu tunama nabo nyene ahantu hitwa Makuku na hitwa Ndioka. Ahitwa Ndioka rero ni muri sheferi ya Babila Bakwanza hama ni muri territoire ya Mambasa. Territoire ya Mambasa aha rero inama yari ihari ngo nuko bariko bariga ko umwene gihugu ngo azoza arariha ibihumbi 30 vy'amakongomani kugira bamupimire canke bamusuzumire itongo giwe, hanyuma akazoza arariha redevance y'amadolari 50. Uko niko vyifashe. Amakuru ni menshi cyane, turaronsa kanya turaza kugaruka hano mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi, ariko ibi byose katuvyegeranirize hamwe mwido nido inyuma ya kano karuhuko. Nonge ko baramutsa mwiriwe na mwaramutse bivanye umwe wese naho aherereye. Ndabaramutsa ndabifuriza amagara, amafaranga, ubumwe n'iterambere mu miryango yanyu, mu miryango yacu. Sinoreka gukengurukira abasanzwe badukurikirana bari mu Burundi, mu karere ka EAC, Afrika, Aziya, Amerika, Iburayi, Madagascar, eka mu mfuruka zine zisi. Turabahaye ikaze muri ano makuru n'ubusesanguzi bwo kuri no munsi wa gatandatu n'igenekerezo rya kabiri ukwezi no kwa gatanu umwaka n'2026. Reka amakuru neza na neza tuyahere muri Ruiro. Reka duhere kuri tuno tureresi hama tugaruke umuntu agire ico abivuze ko mwamaze kubona zino reresi byifashe.
Nous sommes en deuxième A. Voilà comment les élèves se cachent parce qu'il y a crépitement de balles. En tout cas, ça chauffe ici à Luiro. Nous sommes dans la classe. En tout cas, ça chauffe beaucoup. Raison pour laquelle nous nous cachons. Parce qu'ici, vraiment, ça chauffe. Ça chauffe vraiment. Yes, nkuko mwajeje kuvyibonera aha ni muri Ruwiro hafi ya Katana, ni muri Kivu yepfo, muri territoire ya Kabare, aho hazindutse kuva isaha 12 zo mu gatondo kuri umunsi wa gatandatu hazindukira imigwano, aho imbwebwe za Sarambwe n'abafatanya bikorwa babo bagerageje gutera amakambi atandukanye ya FRDC na Wazalendo kugira barabe ko bo kwisubiza utwo turere cyane cyane kano karere ngo ni akarere kari strategique kandi akaba bashira imbere mu kugira basubire bisubize canke bisubize ajour canke ngo baje ku mirongo y'urugamba bipanze neza sawa sawa. Murabona ko imirimo yiri watamurimo numwe uri kurakogwa, imirimo yose yahagaze, abanyeshuri ntiborohewe. Murabona ko n'abariko baragerageza kugira amakuru supplémentaire bitaboroheye, abanyeshuri vyarangiye bagiye munsi y'intebe, ntituraronka bilan iri exact, twumve ko haraho babahitanwe n'amabar perdi, twumve ko haraho umuntu yoba yapfuye kubijanye ku ruhande rw'abasivile canke ku ruhande rw'abasirikare. Ntituraronka ibiharuro nyezina bigaragaza ko imbwebwe za Sarambwe zapfiriye ku rugamba zinganuku, abasirikare ivyononekaye binganuku, ariko ikintu coco kimwe cyo kwizera nuko kushika ano mango turiko turakona kino kiganiro imigwano igihari, imigwano ntiracureha, kuko hano hari muri muhango, hari muri za ntonde u Rwanda canke RDF FCM 23 bashize imbere mu kwisubiza canke mu kongera kuhashinga amaguru kugira babandanye barondera amapoint strategique bokuyapuya ko kugira babandanye ngo bafata Uvira n'indi miji n'ibindi bisagara, kuko narababwiye umugambi wa balkanisation canke inyota ya Paul Kagame nuko afata imiji canke ibisagara bitandatu vya Kivu yose, Kivu ya ruguru na Kivu yepfo, harimo za Tanganyika, Kalemi, Uvira, Goma, Bukavu n'ahandi hagenda hatandukanye. Aho barahipfuza kugira bumve ko bo negosia canke bo declara ngo eta yabo canke bashike ku nyota cico bipfuza ca balkanisation eka mbere na empire hima, kuko murabona ko ubu Uganda iri ku muvuduko mwinshi mu kwivanga na zino ntambara. Kare ntiyagaragara nivyo, ariko turazi ko Museveni avugwa canke atungwa gatoki kubijanye n'uno mugambi wa empire hima, kari we bo barawuhaye hama kawucisha kwa Paul Kagame, bakaba ariko barawukorana ku muvuduko udasanzwe. Narijya William Ruto agaragara nk'uko mengo nta mbaraga nyinshi ashiramwo, ivyo akora umengo ni ibintu bamusunika ko, kuko abamaze gusesangura cyane William Ruto barabona ko muno mu vy'intambara acari muto, ntanabitahura, arabikora nivyo twarabonye declara uzoserukira Nairobi cyangwa uzoserukira Kenya muri kano karere kari mu maboko y'izimbwebwe za Sarambwe. Twese turumigwa ibintu n'u Rwanda rutarakora, ibintu na Uganda itarakora, niho benshi bagenda baravuga ati Ruto ntaramenya ivyo arimwo, kumbure n'ibintu bamushiramwo. Izi ni analyse no gusesangura, sinci rubanza canke ngiriki, uwundi araza muri commentaire abibona ukundi kugira duhane hane ivyiyumviro, kuko muri commentaire niho duhurira iyo dukoze ibiganiro, atari ikibiriraho ngo tugende turasoma bigenda bigira ko 5 kuri 5. Uko niko vyifashe rero muri Ruwiro, ni hafi ya Katana, ni muri territoire ya Kabare, aho imigwano n'ubu murumva ko canke mwanabonye ko amasasu ku ruhande rwa Wazalendo FRDC ari urutavana ko amashure nayo n'ibindi bikorwa canke andi ma infrastructure, ibindi bikorwa by'ubuzima bwa misi yose vyahagaze. Nta kuja gusenga, nta kwiga, nta masoko, nta bitaro, imirimo ya misi yose ituma umuntu ahumeka canke yisununura mu by'ubuzima hariya muri Ruwiro ntibimeze neza. No kubandanya tubasengera, kuko mwabonye ko umunyeshuri umwe icakora ari kwinyegeza munsi y'intebe. Tuva muri Ruwiro tuza rero muri territoire ya Rubero, muri Rubero localité ya Runyasenge, nkuko nari babwiye mu ntangamarara, general autoproclamé yitwa Germain Mayani, uyu akaba serukira canke kumwe na delegation ya VDP. Aba Wazalendo rero basanzwe bariko barakora imirimo, nibo bakunzwe no kuvuga kenshi, nibo bakunda kugaragara cyane ku mbuga ngurukana bumenyi, bari mu mirimo
imirimo idasanzwe bariko barakoresha effort nyinshi cyane. Mbere uyu generale Mayani turaronka kanya ko kumwumviriza, eka turaza kuraba no mu porte parole wiwe ivyo yashikirije. Ikintu cagiye rero kunyohera canke kuntangaza nuko abakongomani bamaze gutahura ko utagwaniye igihugu cawe, igihugu utagihaye iteka, kikwima imva kandi atayindi honere atari amour de la patrie. Nkuko namana bibabwiye benshi barabimbaza Fleury ishure iki nibiki ntitwari twiteze ko uzohavuja guhangana na bamwe muri abayobozi kumbure b'u Rwanda canke n'abasi b'amahoro mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, ariko ni kunuko igihugu utakigwaniye nta uzokigwanira, ahubwo gwaruka rundi ni rugwatse kamera ruhagarare rusemerere tugwanire iteka ry'igihugu cacu ciza c'u Burundi. Rero umushoferi yarafise icitwa iboti, ni gwagwato runiniya abakunda kuja za Rumonge canke ahandi hari amaporo amaze kuja za Tanzania, cane Rumonge niho hakunda kuzana na ry'amaboti manini, si yayande yaca kuri poro y'ivyuma zimwe za Musumbano, ni ivyato nyene vy'imbaho mugabo binini bikunda kuzana amafari n'isima imekeke n'ibindi vyinshi bigenda bitandukanye. Ubwo gwato niko bagiye buzuye, murumva ko batara abantu bake. No mushoferi wabo yagaragaje ko batamutwaye ku nguvu ngo bamushize ko ikigwanisho kuri tampe cyangwa vyemere ku nguvu. Yavuze ati ibije nabikoze pour amour de la patrie kugira ngaragaze ko nifadikanije nabo. Ibaze kuva bazananye inzira y'amazi ntibari bazi kibategereje, ariko aravuga ati najewe muri mwebwe ndimwo muri uwo mwanya yagaragara nk'umusirikare. Byanyoheye cyane, reka dufata kanya dukurikire ama tugaruke muri studio tubandanye nibikurikira. Bien, c'est l'arrivée, ils sont là, c'est notre arrivée, c'est notre arrivée, c'est notre arrivée à Lunyasenge, c'est notre arrivée à Lunyasenge, nous sommes là, c'est bien. C'est notre arrivée à Lunyasenge, même de femmes engagées sont là, sont très nombreuses. Voilà, c'est le porte-parole Gingavo qui arrive. Déjà là. Quelle est votre appréciation? Merci, nous sommes déjà là. Oui. C'est la délégation de la synergie Frograno. Oui. Dirigée par le général-major Mayani, oui. Au rejet de Katundu. Nous sommes déjà à Lunyasenge. Très bien. Pour une mission très noble, ouais. Celle de renforcer la morale de nos troupes VDP qui sont sur le terrain. Merci. Voilà, nous pensons que tout va se passer bien. Nous pensons que la population, nous allons prendre un moment favorable pour discuter de la question. Merci, c'est le T5 de la synergie avec l'ADEM log de la synergie. Le commandant lui-même arrive, c'est le général Mayani. Safari imepita namna gani? Safari imepita salama. Tumeongozwa na Mwenyezi Mungu pamoja na wakoko wote tumefika salama. Amen. Asante, c'est le conducteur de notre grande pirogue. Jina nini? Nani? Kasereka Mfunga Pascal. Très bien. Safari imepita namna gani? Salama, kuna problemu yote. Unafikisha wazalendo hapa Lunyasenge, je hapa kukamata kwa nguvu? Na wewe una contribuer sawa mzalendo. Très bien, asante sana. Asante, tunashukuru. Merci. Yes, ndibaza ko muhejeje kuvyiyumvira. Uyu ni general autoproclamé Germani Mayani. Kenshi tuvuze autoproclamé hari umuntu yigeze kumbaza mfata kajya kano kajyo ndabisigure. Autoproclamé bisigura ko muri runo rugamba ariko rabira mu rasirazuba bwa Kongo abaronsa ama post canke abiyambitsa amapete ni benshi. Uzava ngo ni general Fieka Adui, ngo ni colonel naka nibindi vyinshi, ariko aya mapete ntibapfa kuyaronka. Kugira mumenye ko badapfa kuyaronka, raba igihugu urimo. Nimburi muri Amerika, eske general bararyama bakavyuka barifise? Mu Burundi eske colonel bararyama bakavyuka barifise? Nta muntu uzava ngo ni capitaine imyaka n'imyaka, nta muntu uzawumva ngo ni general major imyaka n'imyaka. Donc amahara amapete uhabwa bivanye n'ukungene wa yamerise canke nibindi bintu mu nzego za gisirikare. Sindi umusirikare, ariko ico nzi coco nuko ipete ritizana kandi bataryama bavyuke bari guha ataco bafatiye ko na kimwe. Rero babitaba autoproclame kuko aya mapete na yabo biha kugira
kugira baronke hierarchie muri wazalendo, kuko nta ngabo zitagira umutware. Après tout bategezwa kuba bafise uri kwisonga inde ukuna kuriya, ariko umwanya bamara bari ku rugamba barateba bagasa n'abacika nk'abasirikare. Ni na kibazo cigeze kubazwa cyane naho kitarishurwa, eske hamwe intambara mu burasirazuba bwa Kongo yorangira wazalendo batoca baintegra mu gisirikare ca FRDC canke bazoguma uko bahora. Ariko hamwe n'ivyo twarumvise amajambo ya Tshisekedi, biragaragara neza ko bano bantu bazoca birangira bagiye mu gisirikare, uzoba bishaka utabishaka nawe bamudemobilize. Ariko ikintu kizoba gihari nuko uno munsi fye Kaduwi ni generale, ariko muri FARDC iryo pete ntazopfa yararirabutswe na gato. Inco gituma babita autoproclamé, nibo bayita ayo mapete kugira n'ubundi ntangabo zitagira umutware, bagire indero, bagire nico bubaha. Uko niko biri muri territoire ya Rubero. Turava muri territoire ya Rubero tuje Mwenga Shabunda, duca hano hitwa Mugusha. Muri Mugusha hari umuntu bita umuwazalendo. N'umuwazalendo nawe nyine afise ipete rya colonel, n'umuautoproclame. Yaritoye arashinga amabariere hagomba, atangura gutoza amafaranga, uwinjiye ugize uko ugiye aratoza, haraba ruhagarara gushika naho abene gihugu birabashenye barateba baravengwa, barafatwa n'umujinya, barabibwira FRDC n'izindi ndongozi za wazalendo batavuga rumwe, hama baraza barabiturira barabisambura, nawe nyene ubwiwe akaba atari mu maboko yiwe. Abanyagihugu rero bakaba bagize umunsi mukuru banezerewe, nkuko tugiye kubibagaragariza ku kareresi wa munezero udasanzwe ahitwa Mugusha, aho bagaragaza ko circulation ya frene, ibidandazwa ntivyagenda neza, abantu batinya ntibisanzura, kandi bari bafitiye icizere ko bari muri bene wabo FRDC na wazalendo. Ariko murumva umwe mu gukunda amarara yari yamaze gufata aka gace akagira nkuko umengo ni mu nzu iwe. Reka dukurikirane kano kareresi amatubandanye nibikurikira. Furaha ya bakaji ya Lugushwa hii. Ndibaza ko muhejeje kuvyibonera, umunezero ni ntangere. Reka tuve muri Mugusha tuje muri Ituri, province nziza cyane gose ibazwa n'uwitwa gouverneur militaire, ni lieutenant general Ruboya John Kanshama, ariwe ahayoboye. Uyu nawe nkama nabibabwiye ko atabanye neza n'Ubuganda cyane cyane umuhungu wa Museveni, igihe yafata ingingo ko atamusirikare wa EPDF, umusirikare wa Uganda azosura kwinjira muri territoire muri province ya Ituri, ubwiwe canke hinjije ikigwanisho Ruboya atabisinyiye. Uyu muhungu wa Museveni ku nyungu ziwe yarasanzwe akorayo, kuko nawe nyene nama nabibabwiye ko naho ino migwano mu burasirazuba bwa Kongo cyane cyane Goma, Bukavu, Uvira nkuko tubibona n'utundi duce vyorangira, hari umugambi wuko bazoca babandanyiriza za Ituri guhungabanya kariya karere, bazunguruka bagenda za Sudan hariya hose za Zambia n'ahandi, baze kudurumbanya kote hariya, kuko Kongo yose n'ubutare uko biri. Ndibaza ko ibi atawu biharira dusanzwe tubizi neza. Muri Ituri rero haramaze iminsi hari igikorwa ntangere ca MONUSCO, FRDC hamwe na EPDF cyo gisirikare cy'u Rwanda. Aba bariyo gute? Aba bariyo ku masezerano ya Kongo, nibo barinjiye baravuga ati tuze gufashanya kugwanya ico kirobere, kuko hariyo ADF na CRP, hariho bamwe bafatira ku idini ry'abayisilamu n'abandi bariyo uko nyene. Rero Uganda kuko bavuga ko ari kirobere, nkuko Paul Kagame yamavuga ngo giteje uruhagarara umutekano muke ku gihugu ca Uganda, bavuga ko gishoye kuza kubatera, baciye bemeranya kuja gufashanya. Ariko Uganda ntiyari yinjiyeyo. Kuri izo mvo tuzoza turonsa kanya tuzibasigurire. Mwibuka neza, muribuka ko igisirikare ca EAC cari mu burasirazuba bwa Kongo, hanyuma hageze ko bavayo Kongo ivuze ati ibyanyu vyarangiye nimugikenewe. Abarundi barasohotse, abanyarwanda ntibigeze basohoka, abaganda ntibavuyeyo, eka n'abakenya. Niho mwace mwumva igitigira nyamwinshi, ikirobere ca Cizimbebwe za Sarambwe, RDF, AFC M23 baciye bagira imbaraga, baragira inkomezi nyinshi, kuko ntibigeze basohoka, ahubwo bavuye muri mission ya EAC batera baja muri ico kirobere gukomeza ku mirongo y'urugamba AFC M23. Nce twamwabonye bambara bagira iki, baro bahabwa support n'igihugu cy'u Bufaransa, kuko
ni kenshi nababwiye biriya bintu mwahora mubona bambara amakaske ama infrarouge amajimere ibimotorora satellitaire n'ibindi byinshi bakambara kavuga ati iki kirobere nshigera kibaho zari nyambaro n'ibikoresho Ubufaransa bwari bwarasize muri Burkina Faso muri Mali na Niger muri biriya bihugu vya AES bamaze kwirukana Ubufaransa byaciye bihindukirizwa muri AFC M23 kuko Macron n'Ubufaransa busanzwe bwitwa barafisemo inyungu idasanzwe bataratangura kujyana na Donald Trump. Mukamuzi ko hariho niciswe base arrière canke base militaire iri hagati muri triangle ya Uganda na Congo n'u Rwanda ntihenze iyo base militaire rero akaba ariyo yabasupportinga ariko hamwe na Donald Trump amaze kubijamwo akanawe akaraba inyungu ziwe ukutumvikana kwa OTAN n'uburana na leta zunze ubumwe za Amerika bigenda biragwamwo ubucafu hagenda haravuka injyane na nubu ntibumvikana nje gituma Paul Kagame inyuma y'ibihano yari yacunye ariko Macron amubwiye ati subira uduzi baba agaragara kuri Jeune Afrique avuga ati ntituzovayo rero nuko nakuriya hajya zari nguvu za OTAN canke ubumwe bwa Buraya ariyo Union Européenne ariko biragaragara ko amababa Donald Trump aguma ayaca kandi bakunda kuvuga ati ngo iyo uguruka ntukaguruke ugana hafi y'izuba kuko amababa yawe arasha ugatibuka utibuse ugatibuka nk'umunana cyangwa ugatibuka nk'injugunjugu uko niko vyifashe rero muri Ituri ADF biravugwa ko bagaragaye bari mu manama mu gace ka Makuku na Ndiyoka ngo izi nama zikaba zari zigamije ko bazoza baratoza amafaranga ku mirima kugira ngo be-inspecte imirima ugatanga ibihumbi 30 vy'amakongomani ugacutanga n'ivyo bise redevance y'amadolari amadolari 50 murumva ko ari amafaranga menshi cyane ibi rero vyamaze kuja hagaragara Ruboya yamaze kuvyanka aravuga ati ntibizopfa byarakozwe naho muzovyumva muzoce mutubwira ayo niyo makuru yo mu burasirazuba bwa Kongo twegeranije kuri no muhingamo kugira turare tuvuganye neza tubaye ajour tumenye ibikaba mu burasirazuba bwa Kongo akanya reka dukundira turagaruka n'ayandi makuru ku ntambara ziriko ziraba hagati muri Middle East mu buseruko bwo hagati canke ibigenda biraba hirya no hino mwisi nariga turiko turabegeraniriza amakuru cane y'injyane z'Abasomalia n'Abakenya arahari turamukombure mu amaza no kuvyumva ariko turiko turarondera ya chini kugira tuze dufise fact n'amakuru afise ifatiro mwaraheza kiwe tubibutsa ko na Flow Podcast ifata mwebwe mwamaze kugira sabone canke subscribe muri abantu babagabo namwe mufatiye ikiganiro hagati kumva uko mwagibonye muri groupe canke link wahawe n'umugenzi genda ugite sabone kugira tubandanye twagura umuryango wa Flow Podcast TV twese urugamba tugwana ni rumwe mwarahezagiwe mugira umunsi mwiza ciao